Yesu nashimwe cyane. Impamvu uyu munsi bwakeye canke intumbero y'Imana ni kuri wewe bavuze ngo ukiri mu vyaha. Muri iyo mvo rero ukiriyo ngo uriho ubabaza Yesu. Ariko ko bwakeye amahoro birashoboka ukabihindura. Ivyaha ukabivamwo ukanezereza Yesu. Iyo niyo ntumbero y'Imana. Reka rero twakire amajambo y'Imana yatuzanye, indirimbo nziza zasengewe kandi zateguwe neza zo gukubura ijambo ry'Imana rishikira tumaze kuzakira. Reka duhe kazi umusiguzi w'ijambo ry'Imana Pastor Justin Cishahaye ashike hano adushikirize ijambo ry'Imana. Haleluya! Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turanezerewe muri kino gitondo ku Imana itugiriye ubuntu, tukaba turiho twese, tukagirirwa ubuntu twese twa mu ngoro y'Imana. Ivyo nivyo gushimira Imana. Abo twobishimira Imana bagorora ibiganza dushimira Imana. Haleluya! Vyavuye ku mugambi w'Imana. None rero nagoma ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turasoma mu cete ca Tito. Icete Paulo yandikiye Tito igice ca kabiri, turasoma duhere ku murongo wa 11. Ni rya jambo ko twari kumwe ku wa kane twahereye ko rivuga uko ubuntu bw'Imana bwatuzaniye agakiza. Ubuntu bw'Imana. Icete Paulo yandikiye Tito igice ca kabiri, turasoma duhereye ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 14. Aravuga ngo uko ubuntu bw'Imana bwatuzaniye agakiza, kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana n'ukwifuza ivy'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba, tugororoka, twubaha Imana mu gihe ca none, twitega ivyizigiro vy'amahigwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu ihangamye n'umukiza. Yatwiguze kugira ngo aducungure, adukure ko ivyo twagabitanije vyose, kandi yihumanira ubwoko ngo babicibare ciwe, bagwanisha akaji ibikorwa vyiza. Imana ishimwe. N'aya majambo numvise mu mutima ko twongera kwibukanya ubu buntu bw'Imana. Kuba turi hano n'ubuntu twagiriwe. Haleluya! Ntaco twatanze kugira ngo tugirirwe ubuntu twagiriwe. Ubuntu bw'Imana bwatuzaniye agakiza. Twarabo gupfa rubi. Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca mbere, reka tumanze tuhasome. Abanyefeso igice ca mbere umurongo w'indwi.
muri we niho duhegwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharigwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Ndasubiramo, muri we niho duhegwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharigwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Murinde muri Yesu niho duhegwa gucungurwa, guharigwa, kugirirwa imbabazi. Rero ubwo buntu bw'Imana bwaraserutse buzanira abantu bose agakiza. Mugabo si bose bagiriwe ubwo buntu, si bose babwakiriye. Kandi ubwo buntu kugira ngo umuntu abugirirwe ntacyo bisaba ko yokora, ntacyo atanga. Ikiguzi ni Kristo ubwiwe yagitangiye ku musaraba i Golgota. Ubwo buntu rero buratwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana. Umuntu agacamenya kubaha Imana, umuntu agacamenya kubaha Imana. Muri kigihe cyete nyene Paulo yandikiye Abanyefeso igice cya 2 kirerekana ko twebwe na nuno munsi tucitwa abanyamahanga, naho turi mu gihugu kavukire twavukiyemwo. Tuba turi ko tuvuye ikindi gihugu twifuza kujamwo. Icyatumye uheba biriya byose na biriya nanje nkabiheba nuko hariho intumbero, hariho icyo mparanira. Haleluya. Hari ikindi gihugu kindi. Icyo gihugu rero kera nitwari tucemerewe. Reka turabe Paulo yandikira Abanyefeso abibutsa kugira ngo ntihagire uwosamara. Igice cya 2 turasoma duhereye ku murongo wa 11. Reka dusabe hano ufise Bibiliya abangutse atadufashe gusoma 11 ageze ku murongo wa 14. Ubangutse nanyaruka. Turasoma mu izina rya Yesu. Amacakubiri y'amoko akugwaho n'umusaraba. Nuko mwibuke yuko ubwa mbere mwebwe abanyamahanga ku rukoba, mwebwe mucitwa abatakebwe nabo bitwa abakebwe n'intoke ku mubiri. Kw'icyo gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri injabuka ku masezerano y'ivyasezeranywe, ataco mwizigiye kubizoba. Mwari mw'isi mutagira Imana rurema, ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Niwe mahoro yacu, kuko yahinduye ya macakubiri kuba kimwe, ahomvoye cya gisika cyo hagati cyadutandukanya. Imana ishimwe. Amena. Haleluya. Umva neza. Aha Paulo aravuga ati yemwe mumenye ko muri abanyamahanga, kandi ayo macakubiri yakuweho n'umusaraba. Ati mugabo iyo bavuga ngo n'abanyamahanga, nuno munsi ab'Isirayeli bavuga ko abandi bose ari abanyamahanga. Iki twinjiza rero muri ayo masezerano ni iri jambo ritwereka ngo ariko noneho kuri uyu murongo
uwa 12 dutangura guhera, kuko ico gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, mwari njabuka ku masezerano y'ivyasezeranywe, kuko mwari mw'isi mutagira Imana rurema. Aho niho Imana yadukuye. Imana yaraturemye, yaremye abantu bose, mugabo igihe yagenda igatoranya Aburahamu n'urubyaro rwiwe, igashiraho Yakobo akaba Isirayeli, hacabaho ihanga ry'Imana ryagenda ryubaha Imana. Mu nyuma nabo nyene birabagora. Murazi ko hahavuye hacaza umwuzure. Uwo mwuzure rero ucuhitana abaremwe bose, hasigara Nowa nande. Munyishure, Nowa nande n'abana biwe. Turabihurizako, abihurizako tugora ibiganza turabe. Abavyemera ko hasigaye Nowa n'abana biwe gusa, mugorora ibiganza gose turabe. N'umugore yerega umugore bari mu bana, ngo niheza kushinashize b'umugore ego. Nowa n'umugore n'abana biwe aba tubihurizako, ngo n'abakazana sawa. Mbega iyo bavuze umwana wawe burya umukazana ntabarimo sa. Jewe rero abana biwanje, abakaza abakwe bose n'abana biwanje. N'igihe nabakiye navuze ngo uno munsi mubanye abana biwanje, n'umuno munsi wogomba kubavangura novuga nti wewe ntiri mu muryango w'iwanje, n'abana biwanje. Rero mumbabarire navuze Nowa n'abana biwe, narinzi ko n'umukazana n'umugore wiwe wabamwo, mugabo ntaco. Murumva ko mufashije kubikosora. Imana ibahezagire. Abo bose baragenda, hacasigara Nowa n'abana n'abakazana n'umugore wiwe. Ndabigenze gutyo. Bene data, abantu bize cyane, kahise karekare, genda mubabwire ko iyi si yose igizwe n'uruvyaro rwa Nowa. Aba tuvyemeranya tugira gutya. Yesu abahezagire. Ibisigaye navyo, umuntu avyaye abana, umwe aramwita amazina, sivyo? Ntibitwa amazina amwe. Uko turi rero kw'isi nitwitwa amazina amwe. Je urumva ndicisha hayo, ujya nawe agaca yitwa nde? Sinamubabariye none, ntimwamwumvise? Bakundukize Gerard, ngo uyu navuze abonzi, sibyo? None ko nitwa cisha hayi akitwa bakundukize, none ibyo twobipfaga yemwe sa vya n'ibindi byose nuko byitwa. Ariko mvuga iki? Nukuvuga ngo ico gihe abantu kuko bari bakoze ivyaha bibabaza Imana, ikirabarandura isigaza Nowa kuko yabonye atifatanya n'urunganywe rwiwe. Ico gihe nabo nyene bamaze kurokoka baca bagira imigambi
ariho rero byaciye bitangurira kugira ibibazo. Baravuga bati reka tuje hamwe twubake igisagara cyitwa Ndagayemwe. Abasomye Bibiliya cyitwa nico gisagara bagomba kubaka Babeli, ngo bidugire. Imana iravuga ati aba bantu rero aba bazohava bakora n'ibirengeye ivyo, ikibayoberanya indimi. Bavuga bati zana isima agaca azana amazi. Nico gituma mubona isi iri mw'indimi nyinshi, bamwe baca baja hariya abandi hariya abandi hariya abandi hariya, hacavaho rero kudasubira guhuza nk'uko bahuza ubwa mbere. Mugabo akagakiza rero, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo amacakubiri y'amoko yakuweho n'umusaraba. Haleluya! Uwo musaraba, abari mu musaraba wa Yesu Kristo, ibyo amacakubiri y'amoko batandukana navyo. Haleluya! Kuko barafise iyo bariko baraja, turiko tuja mu bwami bwa Kristo. Aya atwiguze ngo dukure ku ibyo twagabitanije byose, atwihumanurire, atugire ubundi bwoko butoranijwe buhimbaza Imana, bufise ibyizigiro by'ibihe bidashira. Hano rero turabona ngo ku murongo wa 13, ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kurekera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Niwe mahoro yacu, kuko yahinduye ya macakubiri kuba kimwe, ahomvoye cya gisika cyari hagati cyadutandukanya. Ariko noneho twigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Nukuvuga wewe wagira ubuntu ukaba mu ngoro y'Imana, utemeye koga mu maraso ya Kristo, naho muhuriye n'amasezerano y'Imana. Ikitwinjizayo ni ukwemera ko turabatsindwa imbere y'Imana, tukemera igikorwa Yesu Kristo yakoreye ku musaraba, ugaharirwa, ukagirirwa imbabazi, ugaca wandikwa mu bwoko bw'Imana. Dushishikaye gusoma ijambo ry'Imana, riratwereka neza ko ivyo vyerekana urukundo Imana yakunze abari mu isi. Abaroma igice cya 5 umurongo w'8. Haravuga ngo Abaroma igice cya 5 umurongo w'8, ariko Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda, kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Nuko none tumaze gutsindanishirizwa n'amaraso yiwe, tuzorushirizaho guheshwa nawe gukizwa uburake bw'Imana. Ko twujujwe n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo tukiri abansi bayo, none tumaze kuzura nayo, ubugingo bwiwe buzorushiriza kudukiza. Kandi si ivyo vyonyene, ariko ikindi tunezererwa Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo yaduhesheje kuzura nayo. Imana ishimwe. Nukuvuga ngo iby'urupfu rwa Kristo bitwereka urukundo rw'Imana. Ugomba kumenya urukundo rw'Imana. No mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16, uwo n'umurongo abantu bose bazi ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntapfe rubi, ariko ari nk'ubugingo budashira. Ku murongo wa 17 ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza, ariko ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ku murongo wa 18 ngo ariko batamwizeye bamaze kugira gute?
baramaze gutsinda. Sikia hiyo. Nukuvuga ngo umuntu wenyene ubwiwe arumva ati jewe ndumutsindwa. Iyo utizeye Yesu Kristo ngo wihana ibyaha byawe aho ubura umutsindwa, nta rundi rubanza, nta kuvuga ngo ni naka ngo urabona nta mpinga yanje. Abarundi murazi impinga yanje icari cyo? Ujya n'uwiwacu yatuva hamwe nta ngorane, ivyo nokonona byose azomenya nabitunganya. Yo ivyo ntibijanye n'ivyo mu bugingo budashira. Bene data, ivyo ntibijanye. Nta mwana wa mama. Muranyumva neza? Nta tuva hamwe. Oya, nukuvuga ngo utamwizera setu aramaze gutsindwa n'urubanza. Aho ruzugena n'urugwete ruvuga ngo naratsinzwe. Mugabo kuno munsi ijambo ry'Imana rikivugwa birashobora guhinduka bisha. Haleluya! Ukagenda uvuga ngo ubundi umwana w'Imana. Haleluya! Ukagenda uhariwe. Yego, erega Yesu yuzuye imbabazi. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 23. Igice cya 23. Reka dusabe wa wundi yanadufasha cyangwa azi ahere ku murongo wa 33 uramanuka ewe ugeze ku murongo wa 43. Urumva ni menshi. Soma. Turasoma mu izina rya Yesu. Babamba Yesu bamushinyagurira. Bashitse ahantu hitwa Nyagihanga, bamubamba naho na za nkozi zibibi. Umwe iburyo bwiwe ubundi bumoso. Yesu aravuga ati, data nubaharire kuko batazi ico bakora. Bagabura impuzu ziwe barazifindira. Manzi ugezaho. Subira kuri ngo 34. Yesu aravuga ati, data nubaharire kuko batazi ico bakora. Manzi uhagarara. Murumva Yesu ingene atandukanye natwe? Muravyumva? Ni mwibaze ingene urupfu rwa Yesu, ingene bamushishaguza igitsibo c'amahwa, bakubita bagira gutya amaraso agaca aseseka, kugeza aho bamwambika igitsibo c'amahwa mu mutwe, kugeza aho bamujana no ku musaraba baramubamba, igisuma kimwe hirya ikindi hino. Mugabo Yesu ataravuga ati, data, haleluya, nubaharire kuko batazi ico bakora. Ariko hari aho usanga umuntu avuga ngo jewe ugerambabaje oya sinomuharira, ngo nzorinda nje kuzimu ntamuharira. Uzoca uja mu kuzimu nyene nta juru uzoca. Yewe wowe udaharira uzoca ugenda kuzimu nyene kuko wavyiyaturiye ngo nzorinda nja kuzimu ntaramuharira. Basi bye bye. Mugabo wohindura uno munsi birashoboka guhinduka. Shishikara rero. Bagabura impuzu ziwe barazifindira. Abantu bahagarara baraba. Abashinga ntahe nabo bamutwengera mu ijigo. Bati yakijije abandi niyikize nambari Kristo w'Imana uwatoranijwe nayo. N'abasoda baramucurira, baramwegera, bamuhinkarisha, baramubarira bati, niwe uri umwami w'Abayuda niwikize,
hejuru yiwe kandi hari icandiko canditswe nguyu ni umwami w'abayuda. 39. Umwe mu bakozi mu nkozi z'ibibi babambwe aramutuka ati si wewe Kristo ni wikize natwe dukize. Ariko wa kabiri amwishura amuhana ati no kubaha Imana ntuyubaha kandi uciriwe urubanza rumwe n'ugwiwe. Tweho turishuye kuko tugiriwe ibihwanye n'ivyo twakoze. Manzi ugezaho bene data nagomba ngo uyu murongo twongere tuhekenyere gatonya usubiremo uwo murongo wa 41. Tweho turishuye kuko tugiriwe ibihwanye n'ivyo twakoze. Ariko uyu nta kibi yakoze. Manzi uhagarare rero nagomba ngo umugorora amaso turabana umve iki gisuma kuko hari aho umuntu mu kwihana kwiwe agomba kunyereza agomba kuvyorosha ariko uyu aravuga ati we nukubaha Imana ntibayubaha rabuyu aciwe urubanza cyo kimwe n'ubwo twaciriwe twebwe turishuye twebwe tuzi ibyo twakoze igihano baduhaye kirakwiranye n'amakosa twakoze ibyo amategeko sinde bihambya cyane mugari yaba yahambya ngaha nibaza ko umuntu yo kwemanga akavuga ati iki gihano mu mpaye banyakubahwa ndakinezererewe kirakwiranye n'amakosa nakoze ngira ngo ni baki aborinde bavyemeraga nyakubahwa uhava uca ubagirira imbabazi. Urumva ikintu rero kinanira umuntu nukwemera ko yakoze ibyaha nukwemera ko igihano bamuhaye gikwiranye n'ibyo yakoze. Umuririmbyi wavuga uti wa muririmbyi hari ibyo wononye manzi urorere ngo pasito ngo kiongozi yandenganije ngo jewe kweri wewe kweri ni wemera ibyaha wakoze kuko igihe twemeye ibyaha byacu duca tugirirwa imbabazi. Haleluya, Bwana sifiwe. Atangura guhana mugenzi wati reka we ntukubaha Imana ntubaha Imana. Rabuyu ararenganijwe bamucira urubanza rukwiranye n'ubwo baduciye twebwe tutwishe ibyo twakoze ariko iwazize ubusa. Shishikara rero ujya murongo inena kabiri kandi aravuga ati urahava uzunyibuke Yesu aho uzozira mu bwami bwawe. Amen. Aramwishura ati ndakubwira ukuri uyu munsi urabana nanje muri paradiso. Bwana sifiwe. Haleluya. Iyicarire hajya murumva rero umva agakiza ubuntu twagiriwe n'ukwatura gusa ukemera ko ari ibyakugoye ukemera ko ari ibyagutandukanije n'Imana ukemera amakosa yawe nta mande. Mugabo ibyo mu gihugu ntabyo mvuze ndavuze ibyo mu rusengero. Mu gihugu haraho baguca amande bijanye n'ibyo wononye ibyo barabifitiye uburenganzira mu bitabo by'amategeko. Mugabo ngaha munsi y'umusaraba. Haleluya. Ubwo buntu bwararishe byose ibyo twononye byose Yesu yabirihiye ku musaraba igorogota. Haleluya. Aravuga ngo byose birarangiye ibyo gucungura umwana w'umuntu. Amaze kwatura Yesu caramubwira ati ubu nyene urabana naje muri paradiso. Haleluya. Kubana muri paradiso n'umwami ntibigoye bisaba gusa ko watuza akanwa kawe ati mbabarira narononye ibyo nabatanze ni byinshi ngirira imbabazi. Bakristo bene data nimba mujya agomba kujya mu ijuru
tunganya neza, ihane neza, atura neza. Nta kugira ngo woroshe, ngo kugira ngo igihano gice kiba gitonya. Hari uvuga ati ni naturikiye bazoca basoma. None bagusomye wahariwe ingwarane ziriye. Yemwe bene data twibukanye, wakoze icyaha gikwiye kugutaramura bakagusoma hano, uracatuye uraje urasaba imbabazi, mbere wizanye hari naho utanasomwa, biravana n'icyo cyaha cyari. Ariko naho cyo bicuza gusomwa, ko wamaze kwihana ukagirirwa imbabazi, naho buri kuri uyu murongo ngaha. Uyu murongo murabona urakaze, sivyo? Murazi ko uyu murongo kaze? Sa? Ko bivuga buhoro? Aha. Harakaze. Mugabe igikaze ni iki? Nuko wemera ibyakugoye, ibyakuguyeko, isanganya mwahuye. Erega hari naho umuntu wari isanganya. Ibyo bibaho. None muhora mubona abantu bagonga, ugasanga umuntu yakorokeye mu mufurege. Hari uba yagomba gukorokera mu nsege none. Ujuhamagara igipolisi. Nakugiriye ubuntu ugakurayo umutwe. Erega iyo wihanye ubukuyeyo umutwe. Haleluya. Ni wemere kwihana naho hose nta ngorane. Heronde babarire bene data. Iyi ntebe sinde imaze kugihe gito. Abakera ngaha mbura nanyibuka ndi ngaha, sivyo none? Mugabo iyi ntebe ntejejwe rizondugana. Nta jurujyo ngaha, nta hantu, nta kayira kaba ngaha kariho akayira twese tuzohurira mu kirere. Haleluya. Umwe wese hazobari. Igikuru nugutunga umutima utari mwijwi rikwagiriza ikibi. Ntugenda n'ingorane mu mutima wawe, yishari n'inzigo n'urwango n'igono. Ubigenda n'ibiki? Kuko arakora ibisaba icyo ntibazoraga ubwami bw'Imana. Mugabo wabigumyemwo akiryohererwa na za nzoga ziboreza n'ibindi byaha byose, azomaramara. Ugenda urazinga ukibaza ngo biraziraryoshe. Jemwe natawunsumvya kuvyibuha atazoga. None hamwavyibushe sindimu. Mperuka kunywa inzoga muri 82 mu kwezi kw'icumi. Mu kwezi kw'icumi na rimwe naciye nihana muri 82. Ntandabatirizwa. Hariho umukozi w'Imana hano mbona havariya mu Kayogoro. Ubishingira intahujya. Niyo nihaniye mbatirizwayo. Kuva ico gihe nuno munsi sindayishira mu kanwa. Navuze ibigaragara nabijya bindi byose bijanye n'ibyaha narahevye mu izina rya Yesu. Ico mparanira ni ngoma ya Yesu, nifuza kuzoba ubwami butangaje, sinkekeranya ko Yesu agiye kuza, gupfa ntikuzombuza kw'Imana nawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinkekeranya ko Yesu agiye kuza, gupfa ntikuzombuza kw'Imana nawe. Ico mparanira, ico mparanira,
nifuza kuzoba ese nkekeranya ko gupfa ni kuzombuza kw'Imana nawe. Haleluya. Nta kindi wowe uri kuharanira iki? Iby'isi ni iby'igihe gito, ntabyo murabona. Ntawe murabona basiga ibyuzuye akubaka ikizu nziza aho yocinjiye wa mumarayika yitwa nde? Rupfu. Hari umumarayika yitwa Rupfu, agaca ahamagara ati nyaruka, nyaruka ino, nyaruka. Mufise urorero bwinshi ngaha sivyo? Mufise urorero none? Utarahagendagendera azotembera hariya ku Mpandarabe. Hari naho bubakiye ibintu barubaka barashirako ivyuma nk'ivyo, ariko yagiye atihanye. Ari mu magorwa. Murabaza ingene Lazaro na wa mutunzi vyagenze. Umutunzi yari hatunze amerewe neza, hariho n'umukene yitwa Lazaro. Uwo Lazaro yarakenye, ngira ngo yararenge bimwe bita mayibobo. Ego baravuga bati mayibobo ntagira uwo muha, mana we jewe duhwanye mfise icyo mfise nzomuha. Nimwiyumvire gusanga umuntu arageze mu zabukuru ntagira akantu ari burye, agize ngompa igigwayo. Yo mana we, murazosoma kijya gitabo murara. Lazaro rero we ngo yaba muri iyo akagenda akanigana n'utubwa ibisigaye ku meza y'umutunzi udukorotse, ariko sha yagumanye agakiza. Haleluya. Yagumye mu gakiza. Hanyuma igihe kiragera Lazaro acara kugwa mu mubiri, acaja mu gikiriza ca Aburahamu. Hanyuma wa mutunzi na wenyine isaha y'ibiragera, kuko ubutunzi ugomba wegeranye bwinshi ntibuzokubuza kugenda. Ewe isaha y'Imana igeze utayenda tu. Agize gutya acabona Lazaro nkuko umuntu abona rya tara. Mubona rya tara ingene rikaze? Murabona ingene rikaze? Erega nabahaye ijambo rya tara rirakaze kubona gose. Agize gutya carabona. Erega harabazi ngo gupfa biba biheze, ngo umuntu apfuye biba biheze. Wahehe wakubeshe ninde? Ni nkuko umuntu yokwimuka akava mu gisagara akagenda kuba muri province ya Bubanza, canke akajikirira ibasi avuye ngaha. Noneho ntabahinduriwe gayemwe, vuye mu karitiye bukirasazi ugaca ugenda kubikiriri. Bana je nibaza ko yavyahindutse kwe, suko none agezeyo ngo arabe, azabona Lazaro yaratagasasa neza. Nawe rero araseserejwe, asigaye yifuza imajya amazi. Wahora ajya kima n'umukene, ubaragezeho yifuza imajya amazi. Ibintu birahinduka sha. Ereka acara mumenya ngo yewe Lazaro we, ndabara Lazaro, ufumufata urutoki rwawe ukoze ku mazi unjojotereze ku rurimi kuko niko ndasha.
mbega ajya amajambo huru yasoma jewe ndayasomye ndiyumvira nkibaza Lazaro uwo mutunzi no kumuramutsa ntiyamuramutsa ukoko kwiwe uko ntiyashobora erega hariho umuntu atanumuramutsa ninga bose baranuka kubera icarico ivyo afise agacabu hatari mureke angorane ariko uwo munsi ndagusabye ariko bantu b'Imana mwibaze uwo mubabaro kuko hari abazi ngo imibabaro ngwiri ngaha mwisi iyo umuntu agize amageragezwa ngo imibabaro ngo nofuma mfa mbeko wabuze ibiharage gusa ejo ntuzobironka none kutaronsa amavuta mugabo ukaronka ikijumba ukacotsa ukakijya ntubayeho ahubwo mbere ucukomera gusumba bariya amavuta menshi hanyuma rero iyumvire ima kumva ko ima niwashika muhira uraza gufata amazi ukozemo urutoke ujojo turaba yava kingena ngana kugeza iyo umuntu yifuza ima ry'amazi rije ku rutoke bene data tuzohore twicara twibaze ku ijambo ry'Imana ryavuzwe n'umwami Yesu hanyuma Lazaro aramubwira ati ntibikunda kuko hagati yanje nawe hari manga nini ntacyo nshobora kugufasha Lazaro ntiyagize ngo uribuka ingene nada ataco wama hari abantu y'Imana bateye iteka yabateye iteka baca bagomba kwihora ababagiriye nabi ngo ukamenga kuboneyeho none uwo barakizwa abarakizwa hoya ntabaragakizwa kuko wakijijwe ntagera ingero ku kindi Bibiliya iratubwira neza Yesu aravuga ngo niwagenda gusenga ukiri mu nzira ukiri kuragenda ukibuka ko hari icupfa na mugenzi wawe ukibuka ko hari icyo mupfa utangura ukimuharire kugira ngo nawe so wo mwijuru aheza guharira ngo niwagenda no gushikana amashikanwa yamashikanwa dushikana ukibuka ko hari icupfa na mugenzi wawe ngo manza urireke mbere no kuritanga ugende mwiyuzuze hano ucugaruka ushikanira Imana nawe ngo uramuboneyeho Mana we Lazaro aravuga ati by'ukuri ntibishoboka nari kubigukorera sinari kugira n'urutoki gusa nari kuzana n'igikombe cy'amazi nkagu tariko ntibikunda hagati yanje nawe hari manga nini umenye ngo hagati y'ukijijwe n'udakijijwe hari manga nini naho uyu munsi musangira naho mubana naho musangira ibikorwa binabiriya adakijijwe hari manga nini hagati y'ukijijwe n'udakijijwe ibyo mubimenye ndasubiramo hagati y'uwakijijwe yihanye ibyaha n'umuntu atarihana naho mwiceranye naho mukorana naho mugendana mu buryo bw'Imana mu buryo bw'ibanga ry'Imana hari manga nini kuko Yesu yavuze ngo babiri bajyamanye umwe azogira gute uwundi iyumvira none abantu iyo bavuga bajyamanye kenshi bakunda kuvuga umugore n'umugabo sibyo ariko we abantu bajyamanye mwishuka imwe basangira kabisi nagahiye mugabe iby'Imana bigeze kuza inzambi ikavuga umwe azosigara muri iyo shuka ubundi yigira erega ntuzonamenya ko wewe uza wumva wigiriye
uwundi nawe agasigara ati mbega bari hehe sinzi ababiririmbye sinzi umenya nikora y'abagabo hano sivyo ni y'abagabo cyangwa ni mwayiririmbe korale ya mbere umazoja nkunda rekwe muronderane none bikivuga uyu munsi ngo twihane umuntu wese atunganye ubugingo bwiwe hano bariko barabivuga Paulo iyo dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa turabona Petero hari igihe yari yihakanye Yesu muravyibuka aramwihakana kandi Yesu yari yamubwiye ati bemwe bene data abari abigishwa biwe igihe kirageze aho duhava dutandukana nimusubire no kunyibuka ico nigeze ndabakorera muhava munyihakana mwebwe Petero nawe yari umugabo akomeye yari yarabaye umurovyi ameze neza aravuga ati mwami Yesu niyo abandi bose bo kwihakana jewe sinshobora naho ba mu rupfu turajana sinshobora kuguheba cyane hari n'abaririmbyi bavuze ngo sinzoguheba umenga ni chorus nkuno kuva ko nkaja hewe abama bamuvuye ko ni benshi yo baja niho ntazi gusa Imana idufashe uteramira umutima wawe n'ubugingo bwawe urashobora kuba mu gihari bamwe bakamuta bakamuheba Petero aremanga ati rero wewe Petero wewe nyene inkoko itarabika uza kunyihakana gatatu ariko inshoreke iyo nshoreke bavuga inshoreke baba bavuga abakobwa bakora ibwami babita inshoreke araza wewe bari kumwe n'uwo Yesu umunyanazareti ngo nivyo uvuze ntabyonze ugira kabiri araza wewe oya wewe ndabona uri cyo kimwe n'abariya ngoya nivyo uvuga se ndabizi wa gatatu aradoma kati wewe mbere uva Galilaya wewe ureke kuguma winyegeza n'imvugo yawe irakuranga erega burya bakijwe barafise ko bavuga kiretse bimaze kubagora hariho imvugo zabo Petero aca yibuka ivyo umwami yavuze Yesu nawe aca muraba bariko barashishagura aca araturikarira aragenda araza gusaba imbabazi Imana kuko byari byamugoye mugamaze kuzura mpemu yera ashingira intahe ivyo yemeza abayuda n'abakoraniye Yerusalemu bose ku murongo rero wa byakozwe n'intumwa igice cya kabiri ndagoma dusome ku murongo wa 37 duhereye hejuru benshi bahindukirira Imana bumvise ivyo bibacumita mu mitima babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbega tugire dute Petero arabishura ati nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatirizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo muhemu yera kuko isezerano ari ryanyu kandi ari ry'abana banyu kuko isezerano ari ryanyu kandi ari ry'abana banyu n'abari kure bose abazohamagagwa bose n'umwami Imana yacu kandi ashingisha intahe ayandi majambo menshi arabahanura ati nimwikize abiki gihe kigoramye nuko abemeye kuri uwo abemeye amajambo yiwe barabatirizwa abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzweho bari nk'ibihumbi 5 bashishikara cyane mu by'intumwa zigisha no kugiranira ubumwe no kumanyagura umutsima no gusenga Imana ishimwe aha tubona igihe bamaze kuronka ubushobozi bwa mpemu yera acarashinga intahe Petero ntiyatinya arabarira abayuda ati umwe mwica
umwe mwabamba niwe yazutse kandi niwe yasutse kimwe uko murabona niwe yatanze ubwo bushobozi bwa mpwemu yera arabibemeza noneho baravuga ngo bacumitwa mu mitima bati bagabo none bene data tugire dute ijambo babari ni rimwe gusa ati nimwihane nawe wacumitswe mu mutima nta kindi ubarigwa ni wihane amateka yawe ahinduke ureke kugerera ahantu urindiye Gehenomu nimwihane kuri uyu murongo wa 19 igice cya 3 turavuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagugwe ibihe byo guhemburwa bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana amen nimwihane umuntu wese agenda afitaniye ubumwe n'Imana ikimazi cyaratanzwe ni Yesu Kristo yitanze uzoze wiyumvira imibabaro Yesu Kristo yagize ku bwawe muri Yesaya gice cya 53 ku murongo wa 4 banaharirimbye havuga ngo nukuri nizacu ntimba yishizeko ni yacu imibabaro yikoreye igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we aremera arashishikagurwa ku bwanje no ku bwawe none wogumanira ibyaha iki wobigumanira iki ni wihane nagoma ngo dusozereye kuri uyu murongo wo mu byashuro Yohana nabaheruka kera reka tuyasome igice cya 22 turahera ku murongo wa 12 ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze ndi Arufa na Omega uwa mbere n'uwa nyuma itanguriro n'iherezo hahigwa abamesura imvune zabo kugira ngo abone kwegera cya giti cy'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa abone bahiriwe ku murongo wa 15 inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora n'aya majambo y'Imana umukiza twiteze avuga ngo hendaza vuba harahiriwe abamesura imvune zabo abama biyejeje amamba bitunganije nk'uko cyagisuma cyabariwe ngo urabana nanjye muri paradizo wewe nawe ufise ibyakugoye byagutandukanije n'Imana bamwe wareka guharira bamwe bakugiriye nabi ugenda n'igisebe mu mutima erega ngo hari abagenda n'ibisebe barangiri yo mana we ibyo bisebe bizokujana mu bisebe nyene nta kundi ariko harira ugira imbabazi usaba imbabazi Imana kugira ngo nawe ushobore guharirwa ngo harahiriwe rero abamesura imvune zabo turaguhaye kaze mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti we wumva ko ari cyo wotunganya ni wewe wiyizi unama imbere y'Imana ukumva hariho ikintu wotunganya wokwezwako kaze ku mwami Yesu nico cyatumya twongera uyu munsi kugira ngo twihane twezwe turereke isezerano rya data daki kandi rero wo gwamba kunama ukareka kuraba ariko barahaguruka ni wuname wowe ubwawe ubaze umutima wawe kuko umutima wawe niwo cabona umutima wawe ibyo ukubwira ni ibyo nyene kaze wihane barabaza Petero bati tugire gute ati ni mwihane ibyaha byanyu bihanagugwe nta mande ekaye amande barafise yo bayatangisha ariko ngaha mu ngoro y'Imana nuguca bugufi gusukihana kuri ivyo byakutandukanije n'Imana kuri ivyo bikurega imbere y'Imana kandi ucutahana amahoro ucutahana umunezero kaze kuri Yesu turakwihanganira turakurorera nuze ntituriko turiruka icyo tugomba n'umutima wawe kugira ngo wezwe ego
kaze cyane, kaze Yesu abahezagire, kaze Yesu abaha umugisha. Reka kuraba uwo mwicaranye, raba mu mutima wawe gusa, ukumva hari icyo umutima wawe ukurega, cyuhaguruka uzi imbere y'Imana.